kwibutsa abantu yuko amahera Reta akoresha n'amahera ava mu banyagihugu n'amakori yabo ni kuvuga yuko ingana ategerezwa tezo gukoreshwa neza ku ntumbero yo kubateza imbere. Iyo rero ndiko ndagereranya sivyo jewe mvuga ni biharuro bihari biba byatanzwe n'ubumenyi buhari. Amareta yarariho kuva kera twikukira ndi nuko ko abantu bari bakigera mu rugero humva yuko amahera y'igihugu akoreshwa muri ivyo niko babitahura. Twagiye turatera imbere aho abantu bumva yuko muri politike abantu bose babishitsemwe bibaza yuko amahera ya leta bayakoresha uko bavyumva. Izo ngereranyo rero turazivuga kugira ngo babitahure. Nibibaze ko iterambere rizokoroka rivuye mu ijuru. Uno munsi igihugu cacu carasinye amasezerano n'imaputo ayo avuga yuko n'imiburi buri bihugu bitegezwa gushira amahera 10% c'amahera baba bafise ku mwaka budget bayashire mu vy'uburimyi n'ubworozi ibintu bituma abantu baronka ivyo bafungura. Ni gihe ibihugu byaje hamwe bikagira bati birateye isoni kubona ibihugu vya Afrika dusonza kandi turongoye ibihugu kandi dushobora gutuma abantu bafungura. Izo nyingo niho zafatwa. Igihe rero mu gihugu abarongozi bumva n'imiburi buri yuko botanga ivyo mbangira ntivyoshimisha. Niho ngira nti abarongozi b'umutima bo kumva yuko boshirayo na 20-30 kwijana. Igihugu cyo kuma kibura ibindi bishoboka mugabo kigaburira abana bacu. Ico gituma mvuga nerekana nti ibiharuro birabivuga si jewe ndiko ndabivuga menyesha abantu ibiharuro ntavyo ndiko ndarema nukuri kuri ngaho. Uno munsi budget ija muri ministeri yina kwese turashaka kubimenya abarundi ntidukunda gusoma ntituraba tuzi gusa ko bazoduteza imbere bazobikora kugushaka kwabo ntibikunda niturabe ico bikora habe na control de budget mbega ya mahera mwari mwavuze ko akora ibi yarabikoze yaragize ibi naho twateza kuja mu rugo rugero twumve yuko inzara idutera ntizohera kuko umuryango wa Makariyo wa Nahimana wa Karori wa Ndenzako bazindutse kurima ni kubera igihugu c'investisa kugaburira abantu imiliyoni 14 sigihamana umuntu akora vyutse ngiye kurima ni migambi ikomeye dutegezo gukora kugira tugaburira abantu bacu tugaburire naka karere biva muri investissement de cause. Imyimbu ni myinshi hariho nibiva mu vy'ubutare ibintu dufise byose guhera ku musenyi amabuye ivyo bintu byose ducukura mu gihugu cacu kugera ku nzahabu mbega bicukurwa gute bizana umwimbo ngara gute umwimbo ugira kabiri ni ingene ivyo bintu bihindurwa kugira ngo bizana kandi gaciro ingene abantu babihana bikaje mu rudandazwa ubwa gatanu ubwenge tubikoresha kugira ngo uwo mwimbo wiyongere igihe mwimbo itanu rero tutayiha gaciro tukagera naho tujakaza ubwenge tugafata yuko abantu bafise ubwenge umengo ntaco bamaze ngo nta mahera bafise tuba turiko turibagirwa ko igihugu gitezwe imbere n'imyimbu gifise amahera ni hava igihugu niho gitera imbere kijya rero gitoyi navuze c'uburimyi ni kimwe mugabo l'investissement gushora amahera ya leta mu vy'umwimbu bitegeza gutwara igice kinini cyane gose uhereye kuri bijya navuze vy'uburimyi ugashira ko ivyoja mu vy'ubutare ibaze ivyo tegeza kuja mu vyo kwigisha abantu n'ibintu ivyo kwigisha abantu mu vyo guhingura ibintu mwibaze iyo myimbu ingene ingana dutegeza kumva yuko umurongozi ataza kurongora igihugu nko kurongera maraha ategeza kumva yuko ari umutwaro aje kugira ngo uko abantu bangana abahereze ivyo ategeza kubashikanako si umwanya wo kurondera kugwiza abansi mu gihugu kuvuga abameze neza n'abatameze nabi uba ari umwanya wo kumva yuko umurundi wese iyo ava kagera arakeneye ibimubumba nk'ubuzima arakeneye n'ibimubumba nk'umuntu mu kuronka umutekano mu kubaho mu gutunganirizwa n'ibindi byinshi nivyo tuba dushaka kuvuga ubwenge ntiba mu kirere ubwenge buri mu bantu abarundi bose barasa ubwenge iyo bava iyo bagera umwe wese arasa ubwenge kugira ngo umwana w'umurundi amenye no gutega ifuku iyo ufise umurima ahantu hari ifuku utaronse uzitega ntuzokwimbura ubwenge nivyo bintu byose bidutuma gutora inyishu y'ikintu na gitoyi kitugoye muri iki gihugu abantu rero umva bafise ubwenge ni benshi isho turondera ni kwegeranya abantu iyo mvuze ubwenge ndongera kwegeranya abantu abo bantu bose bashaka kutubera intambamye dutegeza kubiyegereza kubarondera bari mu migambwe tuzobarondera bari mu madini tutegeza kwarondera ngiyo strategie turondera nta muntu numwe aciye ubwenge uko bwongana kose dushaka kwejo tuba dufatana nk'abamwana dukeneye kumva ko umurundi wese icazi tumugira inshuti tumugira umugenzi nta mwansi dukeneye mu mugambwe numwe nta mwansi dukeneye ku mutumba numwe dukeneye ko abantu bose bumva iciza tubafitiye nabo batubwire ingene dushobora gushika iwabo buhoro buhoro twitonze atawe duhonyoye mu bintu byinshi bituma imigambwe dushobora gutera imbere ni byinshi abantu bari mu migambwe abanyagihugu benshi barakenye ningene n'abantu batahura ivyo bintu kimwe navuga abantu baragira n'ubwoba niyo atanubateye bagira bati jewe sinoba nkije muri politike tuteza kubigisha
hariho n'uwataco yabwiwe mugabo yumva yuko hari impambazi abitinya. Urundi rugero nubwo bw'ubwoba bushobora gushikwa urutegwa n'abantu aho byashitse abantu bari ku maliste bemerewe kwitoza na seni, ugasanga hari abantu telefone bababwira ngo nimuve mu rujya mugambo kandi bazi neza ko barigishijwe nabone babizi ko naho umuntu ava kuri iyo liste bidakura hiyo liste. Ni ibintu rero ikibazo singene babivuga, ikibazo subwo bwoba ni wa mutima w'uburongozi dushaka kuduga mu bantu. Igihe twigisha tuduza umutima w'uburongozi ivyo bintu niho bihera. Rero twebwe sinivuga ngo ikibazo kuri twebwe ni ibisokoro bishobora kuvugwa kuri twebwe ni umutima w'abarongozi ingene dushaka kwigisha abantu. Rero mu ntumbero yuko tuja muri aya matora ariko aregereza, intamba misizo dushira imbere ububwira bwacu ukukubahuka, kuko no mu bihe byose by'amatora abagiye baragira aho bagera si kubera amareta yaborohereje, ni kubera bari bafise ubwenge babigire bitonda bakabishikako. Rero kenshi ntuzokumva muri FPI umengo turiko dushira imbere ngo baratugira ibe oya, ivyo sico kiyago. Ikiyago cuno munsi no guhumwizera abarundi, no kubabwira yuko turi mu rugezo ugwikutegura kazoza cy'iki gihugu kandi ko atakizotuzibira uko bizoba kose. Ingendo y'abantu iva ku byo bigishijwe. Twebwe ntiduhanura abantu ntibafatiye ingendo, turigisha abantu. Kandi ushitse ahantu hari shamba hatagira ibiti ntushaka kwidoga ngo nta biti ngo hari desert ngo hari ubugaragwa, utegerezwa kubitera. Ico rero turiko turakora nukwigisha abantu kwico dushaka muri kazoza dutegereza kukirima, tukakivomera, tukakibagarira. Turiko twigisha abo bantu benshi bakiri bato inyifato bagira ihera kuri bijya bintu tuvuga notre fondement, ishimikiro aho duhagaze, ingene abantu tubigisha. Abo rero bishika bakaba bataravyigishwa, abo bishika bakagenda kubwirwa ngo muterekanye ko mufise inguvu nta bwihari, abo rero bazogumaho. Kandi mu gihugu cyose hategerezwa kuba urwamfu n'uburo bitegereza kubana. Dutegereza kugenda rero twumva yuko ihangiro ryacu nukubandanya twigisha abantu gushikaho ari neza basumba binabi. Ivyo niko bitegereza kumera. Abantu bipfuza yuko mvuga ngo nimwitonde, ngo nimuceceke, ngo ntimucire hejuru. Ivyo bintu ntibivugwa ku majambo, biremwa mu nyigisho. Umuntu uno musi yoba ari karakubita abantu ari karonona kuko mvuze discours ngo abantu nibitonde baca bahinduka, ntibikunda. Izo mvugo abantu bashaka ko abanyapolitike bavuga ngo nibahumurize ngo abantu ngo mu bihe by'amatora ngo bahumurize ngo bafashe. Nitwigisha igihugu cyacu, inyifato tugira no mwembu w'inyigisho twigishijwe. Izi nyigisho nyinshi tubona z'ubube gito aho abantu bajyana nivyigishijwe. Kuza rero hageze amatora ngo babwire ngo bahoyahoye siko kazi kacu. Tuzokwimbura ivyo twarimye. Amatora rero kuri twebwe tuyajamwo, twebwe turatanga ico dushoboye. Nizi nyigisho dutanga abantu nibumve yuko twigishanye ivyo turiko turarondera, sino mu gihe cy'amatora gusa, mu bihe byose nituduze urugero rw'ubuntu, tuduze ingene twumva abandi muri iki gihugu, ntitubumve nk'ingorane tubabone nk'inyishu, ntidusubire kumva abandi tubabona mwabansi. Ngivyo ibishobora byonyene gutuma ingendo ihinduka.